You like to eat akabenzi? Pork? Ah, yes, of course. Pork. You like to eat that? Yes, I like. And you also? Yeah. Muri eglise wacu vama mwakundanye ni bon. Bacha bagira mariage. Mugapana kuvuga ngo barabamenya byose. 100%. Oya kame none wowe woshaka gukwata. Ubunye nk'ubu ushaka uyu unye. Ni bacha barukubwira kuri gisi. Ndamukeneye ni kubera Ubunye. afise. You love him? Hapana. Avuze ko atamukunda ayiwe. Murazi Kirundi. Katuvugana Kirundi gatoye nto sawa. Na Kirundi inzi. Na Kirundi uzi? Munani. Nabyonzi. Isaac TV. Oh. This is Isaac TV. You know my name is Star Boy behind the camera ni Juma Jokes. Yes, murazi mukubazana ama exclusive ameze neza cyane gose atandukanye. Uno munsi novuga yuko natewe iteka ko ndi kumwe n'abantu novuga yuko sinzi ko ari abarundi baba mu kindi gihugu ariko ndabona ku mubari hariho uwundi muntu. Okay, ndashobora guhera kwanza your name. Hello, my name is Natasha. Yeah. I'm from Russia. Yeah. And we want to invite you in our summer area. You are Russia? Yes, I'm from Russia. Yeah. Why you are here? I'm volunteer here already 9 months. I'm living here and for IYF. And your name? My name is Gahimbare. Hey, Gahimba? Yes. Gahimba? Yes. Name from here in Burundi? Dumurundi kazi. Well, Burundi kazi. Yes. Actually, I'm from Philippines, but my heart is Burundian. Burundian? Yes. You? Yes. Why not? Why? Uno muntu ashobora kuvuga mu Kirundi je cyangwa kuvuga mu Cyongereza. Dute patro? Okay, Jenny twasani Olivier. Asani Olivier. Nawe ndabona uri kumwe n'abantu bavuga yuko atari abarundi kazi mbega gutorana nabo vyagenze gute nka baba twahuriye muri organisation yitwa IYF International Youth Fellowship ni organisation internationale des jeunes niyo twahuriye novuga ko turi kumwe na Olivier no kuri indi content kumwe n'undi mu patro nitwa Christian Badumutima kwama twaturi kumwe n'abanya gusanzwe turi no muri ishengero rimwe ebyiri hari ibyo twifuza kubatumiramo ngira muraza kubimenya nitwa ubandanye. Okay, iyi ni Isaac TV turi kumwe n'abantu bamwe baravuga icyongereza ndazi hari abantu bariko baradukurikirana bavuga icyongereza ariko uno mwanya ndashobora kumanza abavuga ikirundi bakashobora gushikiriza ivyatuzanye hano n'abavuga icyongereza bakabivuga Can you share with us what you have prepared the Isaac TV for us? We prepare concert. Yeah. And it's song, it's dance, and so many. When? When? It's 13 December. December. 3 p.m. Yeah. Yes. And you also? Okay, so The surprise is for you. Okay, I'm inviting all the youths, but actually it's open for everyone. But I would like to invite you in our concert. It will be on 13, as what she said, in Ngagara Quarter 10, number 27, in front of UGDL. Yeah, thank you. Yeah, kubantu batumva icyongereza byo bavyiza tugiye ku bantu bw'ikirundi naje icyongereza si cyatari mugabo ndagerageza tukarona ko twayazi ibintu bimeze fresh nanje nabaye mwongereza ndashobora guhera ngaho kuri Olivier kugira ashobore kudusigurira niki cyatuzanye ngaho kugira dushobore kugipartage mu bakunzi ba Isaac TV kugira dushobore kukimenya ko abantu badukurikirana benshi usanga bazi kirundi mu gasa sometimes n'icyongereza usanga bakizi. Olivier turabona muri ngaho uri kumwe n'abantu kuvuga numvise ko bava muri Philippines muko muradutegurira iki nk'abantu bariko baradukurikirana b'abarundi basanga bari hano iwacu mu Burundi kukumbura rige muzona dutumira tugire live muri concert wanyu kugira n'abari hanze babibona. Turiko turabategura evenement twise Zama Era. Bwa mbere kwanza Zama ni jambo ry'igiheburayo risigura mu Cyongereza ni praise cyangwa worship. Praise ni guhimbaza hama cyangwa gutazira byose Zama gisigura byose cyangwa kuririmba ibintu nk'ibyo. Rero ni evenement izoba iri donc ari evenement yo gutazira kuririmba Imana donc bw'amashimwe dufite Imana donc ibyo dukorera misi yose nico cyatumye dutegura iyo evenement hama ikazoba le 13 décembre donc indwi ivuyemo dimanche ivuyemo ijya yindi zo cikurikira mu ziri imbere ya mikaza citangura 15h. Ariko ngerageje kubona abanya Philippines ngaha ariko naciye nibaza ikibazo mbega ngo barushingirirwaho canke nabo basengayo nyene kome nkaba nkuko tuva ngaha tukaja gusenga nimba ari kuri motion nimba dusenga kuri Saint Joseph canke nubwo ari ku rushengero ari rwabo canke nabo n'aba participa nk'abandi.
Bon, ubwa mbere kwanza eglise yitwa Good News Mission ifise icicaro muri Korea y'Epfo niho yatanguriye rero kujya ku eglise itwaya ama branch mu yandi mapeyi nonga rero mu Burundi hariyo branch ya Good News Mission rero ubunyava muri Philippines no muri Philippines hariyo Good News Mission ubunyava mu Burusiya no mu Burusiya hariyo Good News Mission rero baje nga mu Burundi baca basengera muri Good News Mission yo mu Burundi. Nene abantu tuzoza je nakunda kugenda muri bega gusenga nkashaka akantu mfata canke akantu ko kunwa nako kurya patura ko kunwa kazoba kahari twagukumiye reka nandi ndakubaza ico kibazo abantu bazoza tuzoba dufise iliorado kwa manger à boire bon mu bisanzwe bivanye n'ivyo bia fanta ego muravyumva bivanye n'ivyo twateguye yuko cyane cyane no guhimbaza Imana mugabo mu mpera z'umwaka turazi ko no mwaka utabaye mwiza cyane kuri benshi ariko kandi twari twifuza yuko mu guheraheza no mwaka twashobora gutumira urwaruka rwose rw'ubujumbura binashobotse tugashobora kuba hamwe tugashima Imana rero kumbura uwo munsi ntituzogaburira cyangwa tunywe ku mubiri ariko mu mutima tuba turiko turanywa nico gituma twifuza yuko igihe musanze igihe umutima unezerewe n'umubiri ucunezerwa muri make rero ndibaza yuko muzonwa mu buryo bw'umutima yego nivyo nuvuga ko ari vyiza cyane gose urumva ko no gufunga zofungura je ndonze ngira nzoza navyibushe ndiko ndarya zanja ziva mu Barusiya no mu banya Philippines hariya ngira nzova bimeze neza cyane gose ariko novuga yuko preparation novuga yuko itanguye hakiri kare wayi mwashimye kubitangura ubu mutabitanguye nyene hari mu kugera hegereje donc murashaka public cyane. Ego musanzwe imyitego ntiyatanguye ubu vuba twatanguye gutegura ya 2 mois nk'amezi yaheze kubera yuko ikintu cyose bigiteguye kare ugikora neza ubwo iyo ugiteguye ku munota wa nyuma hacaja mu bintu byo kwihuta ibintu ugasangura panisi niyo mpamvu twashimye kubitangura hakiri kare haba muri no misi rero twaba turiko gusa advertisement niyo itanguye nk'ubu iyi yatavya mbere tugize hama sofa ndifise iyindi na samedi ibintu nk'ivyo. Okay, ni vyiza cyane gose ariko bano bashitsi bacu ndashobora kubabaza utuntu dukeyi. You like to eat akabenzi? Akabenzi? Pork? Yes, of course. Pork meat. You like to eat that? Yes, I like. Yes, of course. And you also? Yes. Bavuze ko wakunda gufungura akabenzi. From Kamenge. Patro, ikintu do special udufitiye novuga yuko aba bantu bose bazoza ikintu do special abantu bashobora kumva baci kuri Isaac TV do special bashobora kuvuga ati mbo twumvise ikintu do special kizotuma tuza ngaho urashobora kuducishiriza ku mayange gatoya donc na prefer abantu bavuga ikirundi kugira abantu bumva ikirundi batahure abavuga English ndazi batahuye ikintu cyabazanye wavuka muri Risi wavuka muri Philippines twagiye. Ego musanze kindi kinagomba kubabwira nuko musanze kino ni nka concert nko babwiye kandi turifuza ko bizokoma biba buri mwaka ino rero tuzuba turonse nka first edition ya mbere kandi turifuza yuko zirabandanya rero icyo twifuza ku bantu bakurikira Isaac TV ngo twatumirira mu buryo bwo kubana musanze murazi yuko ubumwe burakenewe kandi kubana hamwe n'ikintu kimwe bituma haba iterambere ry'igihugu twebwe rero kuba tubatumiye ni kugira kumbure ni mwari mutuzi ni bari batuzi benshi muri mwebwe cyangwa sinovuga gusa abakurikirana ati Isaac TV mugabo n'abarundi ndabitswara abarundi benshi bakurikirana mugabo ico twagomba kubabwira nuko mwoshobora kuza kugira tukanywana tukaba umwe hama tugafashanya muri sense yo guhimbaza Imana muga kandi no kumenyana nkuko mubibona turi kumwe n'abantu ava mu Burusiya uri ava muri Philippines hariho n'abandi bava mu gihugu ca Korea y'Epfo rero tuzoshobora kuganira hama tumenye ivyo bakunda cyangwa nivyo dukunda nivyo mukunda muzobona vy'ukuri yuko musanze naho urukoba rutandukanye twese umutima turi bamwe tuzobona rero tuzogira nico kiganiro yego hazuba nk'ico kintu murakoze Jenzo avanda bacora kwera moye abazungu kera nkiri umupeti nakunda kuvuga ati mumu mukate bazungu munipatie mukate hata vimi ndabambia babani acyataga rimina pendaga abazungu. Okay, novuga yuko biraryoshe tuko turayaga n'aba bantu ariko ikibazo cangira hari abantu bakunda kwibaza bino bibazo hariho amashengero ni menshi mugari amashengero cyo bavuga ati mbo amashengero ariko arazana n'abazungu ariko araza barabu iki usanga nyene arimwe akantu
je ahantu nigeze gusengera bakambwira ati hajya ahantu ngo bazobakwera ngo bagire mariage bategura urubanza kwera ko urushengero rwiyemera ufite amafaranga cyo bavuga ati baye basore bazobakorera urubanza icyo nacyo ukivuga ku iki nka Olise bon muri eglise wacu vraiment mwakundanye ni bon bacha bagira mariage mugapana kuvuga ngo barabamenya byose 100% oya kame none wowe woshaka gukwata atana n'icumufise ngo bazokurira byose ne ubunye nk'ubu ushaka uyu unye ni bacha barukugira kuri bisi ndamukeneye ni kubera jya yafise uri fresh Jesse no uyu unye mu minsi iri imbere nyene you love him avuze ko atamukunda ayibona ivuga imbere abantu murazi kirundi Jega tuvugane kirundi gatoye nto sawa. Na kirundi inzi. Na kirundi uzi. Munania. Navyozi. Navyonzi. Mugabo umuntu akuramukije akakuramutsa ati bite. Bite. I don't know. Oh yeah. Sawa. Sawa. Urakomeye? Ego. Witwa gute? Gahimbare. Yes urumva badutume muri activity yabo enovuga yuko twashobora guhera ngaha Olivier Kasa n'ubivuga mu kirundi aba nabo bace basa n'abasozera wacha sozera mu cyongereza uwacha munganira ariko Olivier aravuga mu kirundi hama usa n'umarira hama nabo bace bavuga mu cyongereza duce dusozera ikiganiro cyacu. Voilà bon gusezera nyene ni gusezera uvuganye ne tusubiremo icama k'ibintu bizobo munsi kugira uwacha yunganira aba nabo bace bunganira mu cyongereza. Okay ni evenement yitwa Zama Era nkuko navuze Zama ni guhimbaza cyangwa gutazira kuri uwo munsi n'umuriro uzowuhari tuzoryoherwa cyane tuzoburudika gose rero abazosiba vraiment sorry for you ni dimanche le 13 décembre donc tariki 13 z'ukwi 12 Kigarama guhera saa 10 15 welcome sawa ise n'usozera nawe umunganira ego musanzwe nkuko babwiye ni nk'ivyo nkuko twabwiye gusa turifuza ko mwese mwoza tuba dufite abaririmbyi batandukanye intambo z'ikirundi amapoeme byose byo guhimbaza Imana rero iyo onya nkuko mwabyumvise yitwa Zama Era event no kuvuga zuba nk'ikirere cyo guhimbaza umwanya wo guhimbaza Imana hama iki naco twomba kongera kuri kino hari indi evenement dufise izuba cyane mu ma eglise tuzoba ari cible mugabo tuzoshobora no kubabwira kumbura ukongera mu bikurikirana izuba yitwa Christmas cantata Christmas cantata ni nka twovuga ni nka Noel mugabo tuzogerageza gukina agakino kajanye na Noel urumva rero birajana n'ivyonye ku buryo rero umunsi twasubira kugira mugabo ivyo bizoba mu nyuma iyo Zama Era event rero turatumiye cyane tuzobana namwebwe muri Zama Era event amazohimbaze Imana twese hamwe karibu cyane. Yes, in English. In English. Can you share with us? Okay, I will try. Our event will in 13 December, and I invite you, please coming, and maybe someone Russian people who live in here, please coming and please greet me. I won't speaking Russian language. Пожалуйста, приходите, я вас увижу. But me, I will come to see you. Yes. Yeah. Yes, you can finish and you also. Okay, so thank you for watching us, and then I hope you will really come in us because you are really welcome in our event. And of course, our Mr. Umbazumotima told about after Zama Era there will be a Christmas cantata, so you are also welcome, very welcome. And then we're going to inform you when will it be. Yeah, murakoze cyane. Mu Philippines murakoze cyane. Yes. In Philippines. Philippines see. How to say murakoze? What? How we say murakoze cyane in Tagalog, maraming salamat. Say I love you in your language. Mahal kita. You love me? Oh. What? Yes. I'm just translating. You love me? You love me? I'm just translating. Yes, my name is Boy Behind the camera kumwe na Juma Jux. Ini Isaac TV bana ikuzanira exclusive turashoboye kuyaga naho icyongereza atari cyatara ariko nagerageje mwabyumvise ko ari fresh kumbe icyongereza ndakizi ariko ndayaga n'abashiki bacu murabona bameze fresh mbega nzojane mu mekore bacu bavuga ati I can mix the color your color and my color. Nangorane. Yes, reka turangize ikiganiro nabo baje murabona byari bimeze neza cyane gose babatumiye muze muri benshi nanjye nzogenda kuba numvise iri yora dokwa amanje aboire je nzogenda ko ndakunda gufungura
Mimi napenda kula sana. Bye bye, reka ndabaramutse ndabasezera. Corona. Tunafanya hivi. Hivi. Tunafanya hivi. Na kibazo nawe kumuramuza. There is no corona in Burundi. No corona in Burundi. Bye bye, turabasezera. Isaac TV. Oh.